Esa ni ndimu muri Buja Flavor nagarutse kandi yes uguhekwa canke strategy n'ubwenge buhanitse iki nico kiriko kiragaragara muri kino gihe ko murivyi Sarabi. Strategy no gushaka kuguma ari hejuru biri mu bintu bituma uno musaza akora ivyo yakoze. Reka ndagusabe nimba wewe uzi yuko uri umuntu mushasha kuri no channel, ndagusabe ugire subscribe kugira winjire mu muryango wa Ndimu, mu muryango we kwironkera entertainment, mu muryango wo kwironkera amakuru aramvuye n'ubusesanguzi muri Buja Flavor eka na East Africa. Ariko ntiwibagire kuzurandika amakomantere kugira YouTube ikibona yuko kino kiganiro ari très important ikigiha n'abandi bantu. Ni Satubi yamaze gusohora indirimbo yiwe, indirimbo jewe no kubwira yuko kubwanje ari indirimbo ije kuzimya indirimbo za collabo aherutse kugaragaramwo uno musaza Satubi. Urabizi neza yuko abantu benshi bamaze kugaragara yuko bariko barasohora indirimbo zo guheza umwaka wa 2024. Benshi rero bagiye baribaza yuko peut-être Satubi ashobora guheza umwaka ari mu makolabo only. Kumbe Satubi yari ubwenge, yari strategy, yari gushaka guhekwa gute nshuti yanje. Abaririmbyi bakomakomeye barafise ubwenge bukomeye iyo mukoranye indirimbo. Kenshi usanga bakubwira yuko sohora iyo ndirimbo kuko ngiye gusohora indirimbo yanje. Uravyumva ijambo bakunda gukoresha. Igi jambo rero iyo barikoresheje wa muririmbyi aca yibaza yuko ari urukundo ruhanitse amufitiye. No, si urukundo gute. Uno munsi uciye mu makartier waza wumva indirimbo yakoranye n'umugwi wa Yomo Music komsa ivuzwa, indirimbo iri ku rwego rwiza, indirimbo iri hit ahantu hose uciye wumva ari indirimbo komsa iri kwiravuzwa. Uno munsi Satubi yasohoye indirimbo yiwe, ibaze abantu bose baca baheba ya ndirimbo komsa bakirukira ku ndirimbo ya Satubi. Nukuvuga yuko Satubi ngaha yakoresheje ubwenge kugira ahekwe n'umugwi wa Yomo Music aronka icanzo aho ashobora guca. Ibyo nivyo biriko biragaragara kandi ku ndirimbo yakoranye n'umuririmbyi Adam, indirimbo bise Ewegaye. Ewegaye ni indirimbo imeze neza, ni indirimbo iri kirakora neza kuri platform zidandaza umuziki. Uno munsi Satubi yasohoye indirimbo yiwe, none wibaza yuko abantu bose bari basanzwe bakunda izo ndirimbo zibiri agaragaramwo baca bose birukira kuraba indirimbo shasha ya Satubi yise Bize Girl. Bize Girl indirimbo yiwe nshasha yo guheza umwaka wa 2024 aja mu mwaka wa 2025. Benshi bamye bibaza yuko uno musaza adashobora gusohora indirimbo kuko izi ndirimbo zibiri yaragaragayemo muri collabo ni indirimbo ziri ku rwego rwiza kandi ni indirimbo ziri mu ma top 10 menshi, ni indirimbo muri quartier zivuzwa cyane. Ariko wewe muririmbyi muto ugiye gusohora indirimbo n'abaririmbyi bakuze, n'abaririmbyi bakuru, n'abaririmbyi bafise experience, tira attention cyane, menya neza yuko sukuvuga yuko bariko ragopucinga wewe, ahubwo baba bashaka yuko bobo begami wawe hanyuma baronke ahantu inzira bakoreraho indirimbo yabo, indirimbo zabo zishike ahantu heza bifuza. Uno munsi rero yasohoye indirimbo. Ico nobona je nk'umusesangozi wa Buja Flavor nuko wa Yomo Music canke Adam mukwakwanye na mwebwe ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri ntikuwacike musohora izindi ndirimbo, kuko uno munsi abantu bose birukiye kuraba indirimbo ya Satubi Busy Girl yashize ko mugaragaro. Izi wanyu baca bazibagira. N'ubwenge bukomeye, ni strategy ikomeye gose abaririmbyi bafise experience bakoresha, kandi iki kintu abaririmbyi bato ntibakibona. Oya, nkaha mwari kuba mwariteguye kuba mufise iyindi ndirimbo shasha. Ubwenge rero strategy yakoresheje n'ubwenge buhambaye kandi bukomeye, naho benshi bakunda kuvuga yuko no hamwe ni support yo gukorana. Nta support yo gukorana ngaho, muba muko mushaka kujyamira ku bandi baririmbyi bato muronka aho murengana
kandi bien sûr que oui birabakundira kuko nta shwa abo baririmbyi bato bato baba bafise kuko deja mwakoranye indirimbo uri oblige yo kuyisohora umwanya yashakiye nyene. Ico rero ni ikintu gihambaye, ni ikintu gikomeye gose, ni ikintu kiri au top. Rero Sat-B wakoresheje ubwenge bukomeye kandi nizere yuko n'umugwi wa Yema Music hamwe n'umuririmbyi Adam iki kintu bakibonye. Nizere yuko bakwiye kugira strategy yo gutangura gukwakwanya gutegura indirimbo bagiye gushira ku mugaragaro kugira abashabiki banyu bagume all top na mwebwe. Yari ubusesanguzi bwa jewe Ndimu. Uno musaza navuze ati sinoreka kubikubwereka yuko uno musaza akoresheje technique ihambaye cyane gose. Mugiye muguya Yemwe Music wewe ndibaza yuko atandirimbo nimwe biteguye gushaka ku mugaragaro kuko indirimbo yabo komsa iri au top batiteguye gushaka ku mugaragaro vuba, ariko gerageza murondere ikindi gisasu musohore ikindi gisasu. Mr Adam nawe nyene nuko nyene gerageza ureke kugumira muri ewegaye deja Sat-B yakubise intambwe nawe ukubite iyindi. Wewe nk'umuntu usanzwe ukurikirana Buja Flavor wibaza yuko eske iyi strategy Sat-B yakoresheje ni y'amateka canke niyo kujyamira abandi baririmbye? Nyandikira muri commentaire rero kuko wanditse muri commentaire bica bituma yuko kino kiganiro YouTube igishikiriza abantu benshi. Merci, nimba utaragira subscribe ugire subscribe, ugurura ko gakengeri kugira ube umuntu wa mbere wironkera ubusesanguzi. Ushobora kunyita Ndimu. Let's go, ikindi kiganiro nshuti yanje kiraje.